w'ishavu ryinshi azogira ngo yemwe azorihomba namara y'umwanya buri wese yisegera imana jewe nawe n'amajambo y'imana byo numva y'ijambo ishavu ryinshi nunda ishavu ryinshi azorihomba tudukwiye rero buri munsi niba ufite ishavu ryinshi nawe ishavu ryawe aho ryatugejeje ibyo ryatumye uvuga bitanze kuvuga. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Kashimira Imana kugira ubuntu turanumure Imana Imana ni hafi icyubahiro. Hanyuma rero nanjye barantumye ntacyo mu muryango ugomba kuba mu muryango barantumye gutaha ishengero mwakeye ntacyo zabo. Nuko rero tugomba dusome ijambo ry'Imana nenda kuzi imirongo y'ijambo ry'Imana dusome mu gitabo c'imigani Migani igice cya 19 umurongo wa 19. Some Migani 19 umurongo wa 19 tadusomera rimwe no mu Itanguriro 49 umurongo wa 5 tugeze kuri 7. Imigani igice cya 19 umurongo wa 19. 19 umurongo wa 19 avuga ngo umuntu w'ishavu ingana gute byinshi azorihomba kandi naho wo gutabara uzoba ukwiye gusubira. Itanguriro 49 umurongo wa 5. Itanguriro igice cya 49 usome ku murongo wa 5. Itanguriro 49 hariya umurongo wa 5. Ezera twashitseyo Simeyoni na Lewi baravukana ibigwanishwa byabo ni ibyicanyi bakoresha ku manyama. Umushaha wanje ntukarye mu nama zabo umutima wanjye ntugafatanye n'ikoraniro ryabo. Uburake bwabo bwabateye kwica abantu bagatema n'ibiti by'inka kugira ngo bimare ishavu. Uburake bwabo burakavumwa kuko ari bwinshi n'ubushangashijwe bwabo kuko ari ubw'agashinyaguro. Ndora kwiragiza mu Bayakobo mbashwiragize mu Bisirayeli Mana nidufashe. N'aya majambo y'Imana rero dusomye hariya twabonye mu kiriya bitabaye mu Migani uriya murongo cya 19 umurongo wa 19 ngo umuntu w'ishavu ringana gutega yemwe byinshi bazoryane azorihomba. Nariya mbazi hano umuntu yoba hano mu ishengero adashakura Shego bintu munda karigira shafu ntawuze kandi nero batawona umuntu amaze gushakura anja kuba twese sibyo none baba twese kuko umwana rero nk'abana kandi ubwenge n'umwana arashakura sibyo none nawe umwana warakuze w'imyaka afite imyaka 2 yaragisha kure rero hanyuma bonye abandi bana baza bakoze ikintu muhira bajya abana b'abandi baza umuntu bashaka umwana umwe yamurya amenyo ramuzuguna hanagenda n'ufatanya gukubita yafata kugisha n'umwana yashakura arakumvise n'umuntu wishakugisha bazojyane azorihorwa
none umuntu arashavura kandi ibishavuza mbere bibahoga yemwe ariko kandi naho bibaho naho dushavura umuntu aragira ishavu ariko ngo ntiyagira ishavu ryinshi bazonyanirwa yemwe azoyihomba Mana nidufashe hariya rero twasomye amajambo y'Imana hariya mu gitabo cy'Itanguriro barya bahungu ba Yakobo hariya rero Yakobo cyari igihe yagomba ngo abayirizo cyane yagomba abahezagire kuko yari hafi gupfa hanyuma y'abakoranya agira ngo abahezagire abagiririzo wako aravuga rero yashyize turaba aca yibuka haca haragaruka muri we ibyo bari barakoze hariya igihe Yakobo yaragarutse yageze guhunga Esawu mukuru we yamutwaye umugisha hanyuma rero bagarutse yagiye ahantu yashyira mu gihugu cy'i Kanani hanyuma rero muri Kanani hari umwami witwa Shekemu hanyuma rero umukobwa Dina we Yakobo bagenda kuramutsa abakobwa muri icyo gihugu hanyuma rero uriya Shekemu gaca aramufata bamufashe ku ngufu kuko bivuga hanyuma rero agomba kumutwara ariko rero abahungu ba Yakobo ntibashima kuko yari umunyamahanga bazi ko Abisirayeli bitari byemewe mu ijambo ry'Imana atari yuko barerana n'abanyamahanga hanyuma rero babimenye abahungu baca bagira ishavu baca baragenda usoma ijambo ry'Imana babibona neza baca mu gice cya 34 n'itangiriro baca baragenda rero bica abantu n'abashekemu bica n'abantu baho bose babona abanyamahanga hariya Yakobo abagiye kureka arahezagera n'izo bako aravuga ngo bishe abantu muri icyo gihugu ngo bica ngo baca n'ibisi by'inka nani dufashe mu ishavu ryabo ngo bashyira ibisi by'inka ngo kugira ngo bimare ishavu hanyuma bavuga ko ibintu bitari byiza havuga ngo nzobashwiragiza ngo ba Yakobo Mana nidufashe n'ubu bazabindi bakora rya shavu ryabo ryinshi byabateye gukora bagira ishavu bakora n'ibindi birengeye hari ibintu byabo nenga birarengeye ibindi bagira ishavu ryinshi hagera igihe rero bihindukiye byaba bahezagire kandi baza aho hantu ko hagize umubabaro rero urasengera abana mwana wese apfutse akivuka nkimuterura baza kumusengera amusabira umugisha amusengera izuba n'izomubako Yesu ashimwe kamwifuriza umugisha yanabona Yakobo yari karifuriza umugisha abana biwe bashyize kuraba sanga hari ikintu bakoze bene ngo barakubwire ikintu umuntu akoze aho agikoreye hose mwanya agikoreye hose igihe umuntu atacihaye kurya igikorwa ari cyiza kirabika akazabihemberwa mw'ibyukirane bazondega yemwe ari kibi naho nyene kirandikwa kirabikwa nawe nyine akazokirondera ingero n'ubu ikintu cyose kirabikwa Yakobo uko yaza muri we aho twasabira umugisha tuboneye yakure ko amajambo atari meza kubera bagize ijambo ryinshi nayoza buri mwanya kubona mu nzu y'Imana umuntu wese yirimbure bashobora kuba hari ibyadushavuye ariko uraba ishavu ryawe rigarukira hehe Mana idufashe bakamwiza umuntu w'ishavu ryinshi azogira anura yemwe azorihomba namara nk'uwo mwanya buri wese yisengera Imana jewe nawe amajambo y'Imana ejo numva y'ijambo ishavu ryinshi umuntu afite ishavu ryinshi azorihomba tudukwiye rero buri munsi niba ufite ishavu ryinshi urazi ishavu ryawe aho ryatugejeje ibyo ryatumye uvuga bitanze kuvuga cyangwa se bitanze gukora nawe ni umuntu umwe yazi ishavu ryinshi yahanye umwana wiwe bamusabira mu kuboko kw'iburyo ariko yandikisha hari abandikisha ibanga bako ntibakebwa benshi bandikisha ukuri ashaka ukudo kuboko nyine cyangwa nyine yihe ubone mbabona ariwe yazi ijambo ryinshi hanyuma rero yafashe impuzu z'umwana wiwe urumva kumukubita burari bikwiye cyangwa ibibana byinshi acara bikwiye none ubu ndatuye impuzu z'umwana ayo yazimuguriye umva yo bigeze hehe
ishavu ryinshi. Imana idufashe. Murazi Mose ko yagize ishavu, hanyuma rero abisirayeli ngo bari bamugoye. Hari bari mu rugendo rwo mu gihugu cy'isezerano. Hari ahantu ngo bashaka babwira Mose ataza kuri kibuye gituka yo kudutugumizayo. Hanyuma bagira ishavu ryinshi. Imana yamubwira ati genda ujye mu gitanda cyicire kuri amazi, bari babuze amazi bari mu bugaragwa. Hanyuma yagira ishavu ryinshi ashitse mu gitanda, aho kuko yuko Imana yamubwiye ngo kuri iki gitanda yakandaga yemwe. Kabiri Imana yakora kuko Imana ni nziza yagororotse garekura amazi Isirayeli baranywa. Ariko rero Imana ikivuga aho nyene ese uterekanye uko yapfanye igihugu na Sodoma ya Isirayeli nuzobishikamo wewe cyangwa abantu ushire hariya urara kiriya gihugu yere kimeze yere ibitego batanubuki. Ariko wewe ibyawe bigarukira ngaha ayana Isirayeli bazoshika. Mose mwagerageza tingindi Imana birimendere gushika bashika muri icyo gihugu. Imana warijambo iryo jambo risubire no kugihugu. Hanyuma rero Imana yashikaga Isirayeli mu gihugu cy'isezerano, ariko Mose yagize ishavu ryinshi. Imana nidufashe. Ni ijambo ry'Imana rero mpemu yera arihagenda umuntu wese mutima akwiye ubuzememere akwirutse aho yagize ishavu ryinshi. Hanyuma rero umuntu w'Imana ikwiye guca bugufi akaza agasenga Imana, Imana mbabarira nagize ishavu ryinshi, kandi agasabisaba ibintu kugira ngo ntibitoroke kuvuga ijambo ry'Imana ngo uwo muntu ngo nawe umuhanuzi ngo ukwiye gusubira murabizi ijambo ry'Imana ngo risene biragaruka n'akamere. Imana nidufashe tumude ubisengera Imana nuko Imana niyo mumara ishavu ryinshi. Hanyuma rero kamuha inkomezi agashobora kubandanya urugendo neza kazoshika muri iki gihugu cy'isezerano turiko turaharanira y'ubuso mw'ijuru. Wumvise amajambo y'Imana akayizera Yesu ahezagiye. Mwami wacu Yesu turagushimiye kubw'amajambo yawe. Urakoze Mwami turi kumwe natwe, shishikara kuvugana n'ishengero ryawe mu izina rya Yesu. Urakoze ubane n'umukozi Imana muhezagiye mu izina rya Yesu umukiza wacu. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.